Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza iminsi yose kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV. Ndabahaye kaze aho mwoba muherereye hose muri uyu umugoroba ku wa mbere kw'itariki ya 4 aho tubazaniye amakuru yihuta kandi yashikirijwe mu bisata bigiye bitandukanye. Hari ibiba vyatangajwe n'abategetsi bagiye batandukanye, hari inkuru ziba zaranyegejwe, hari biba bivugwa cane ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru byose bigaruka ku bisata harimwo nka politike, ubutungane, agateka kazina muntu, umutekano, amakuru avugwa cane mu kibano, mu budandaji n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye. Niyo tubatunganiriza tukayabashikiriza ameze neza kuri iyi mbonesha kure. Ndagwaye kaza ugoba uherereye hose, waba dukurikiye uri mu Burundi mu bisagara canke mu ntara, ndakuramutsa kandi ndugwakaze. Waba dukurikiye uri mu bihugu bibanyi, ndakuramutsa kandi ngwakaze. Uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, ndagwakaze kandi ntuze gucikwa n'aya makuru agezweho. Turaza kwibanda rero ku ngingo zigiye zitandukanye. Icambere tuza kubagezaho ku buryo bw'idonido nibirabana n'itangazo ryashizwe ahabona n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Ndikuriyo ahejeje gufata ingingo ku banyagihugu bambara impuzu zisa n'iz'igisirikare canke iz'ipolisi. Rero bahawe indwi zishika kuri 2 gusa ngo bazobe bazisubije inyuma y'izo ndwi, uzofatwa azohanwa hisunzwe amategeko. Mugihe rero Colonel Ndikuriyo avugira igisirikare c'u Burundi ajeje kugirana ikiganiro n'abamenyesha amakuru, mukaza kumenyeramo vyinshi yoba yatanze mwo inyishu kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 4 Nyakanga 2023. Harimwo rero ibintu vyinshi bigiye bitandukanye, nuko iyo ariyo ngingo imwe yoba yafashwe ikurikira inkuru zitandukanye zoba zaratanzwe kuri iyi mboneshakure ndetse no bindi bimenyesha makuru, harimwo ibirabana n'ikibazo cyo kwambara impuzu zisa nk'igisirikare cane cane zagiye ziragaragara ku banywanyi b'umugambwe CNDD FDD. Inkuru turaza kwitangurira ko hari byinshi rero twahejeje kumenya kuri yabaga batarenza imyaka 19 bari baserukiye igihugu c'u Burundi mu rukino rwa handball, bashitse mu gihugu ca Croatia baratoroka mu mahiganwa y'igihombe c'isi cose abatarenze imyaka 19 yari kabera mu gihugu ca Croatia. Ari ikinyamakuru co mu Birigi camenyesheje ko yamiyabaga 10 y'umugwi nserukiragihugu yoba yasavye ubuhungiro mu Bubirigi. Turaza kubigaruka ko mwumvirize ndico abantu batandukanye mu Birigi bariko batangaza. Izo ngingo nizo tugiye kugaruka ko, ariko sizo gusa twabatunganije, ahubwo hari n'ibindi bigiye bitandukanye twoba twabaronkeyemwo amakuru, mukaza kubikurikira ku buryo bw'idonido. Ndagusaba kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wavyondako, ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Tutangure mu gisata c'umutekano. Colonel Ndikuriyo haragabisha bambara canke abadandaza myambaro ishaka gusa n'iy'abasirikare canke abapolisi. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere igenekezo rya 4 Nyakanga, umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abanzi no kwita abahoze ku rugamba ni Colonel Ndikuriyo menyesheje ko kizira ko abanyagihugu bambara imyambaro isa n'iy'abasirikare canke iy'abapolisi, ngo nico kimwe n'abadandaza imyambaro mwene iyo mu masoko. Kwa Colonel Ndikuriyo ngo mu gihe aka karere Burundi buherereyemwo hakiri imirwi y'abarwanyi ikora nk'iterabwoba, barashobora no guhungabanya umutekano yitiranije n'abo banyagihugu biyambika iyo myambaro. Ivyo kandi ngo bica bituma bigora gutandukanya abagize urwego rwo kwivuna abanzi n'izo nkozi z'ikibi. Colonel Ndikuriyo akaba yaratanze ikiringo c'indwi 2 kugira ngo myambaro izobe yasubijwe aho hose ari abasirikare babegereye. Akaba rero agabisha utazovyubahiriza kwazohanwa hisunzwe amategeko. Ivyo byose rero bivuzwe inyuma y'inkuru zigiye zitandukanye. Mitangazo rero yasinye ko yavuze ko bibujijwe. No kuri uyu munsi rero hari isanamu yariko irahererekanwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi yuri muri CNDD FDD yoba yaratumije inama ku mbonerakure n'abenegihugu ambaye iyo myambaro. Bibaye rero mu gihe rero no ku mbuga zigiye zitandukanye hariho herekanwa akamaramaza
k'imbonerakure ziyambika nk'abasirikare zigakora amanama y'ijoro zigahungabanya abarundi mu Burundi bwose kandi zikabikora zihawe impige na Reverien Ndikuriyo asa nawe uri mu nzira yo kwerekana ko ari we agaba igihugu, dore ko nawe izo mpuzu yari asanzwe azambara ndetse n'imbonerakure zari zatanguye kuzambara. Hari impanuro rero zagiye ziratangwa ko abegereye Ndayishimiye bosoma igitabo kiraho kikabugurura amaso ku bandi babikoresheje mu gusenyura ubutegetsi, dore ko bishobora gutuma bakora ibikorwa bibi kugira bene igihugu babitiranye n'abajejwe umutekano. Impanuro yoba yarashikiye abo vyerekeye se Reverien Ndikuriyo yoba agiye kubihagarika n'imbonerakure ziwe, nivyo rero tukirindiriye kuri iyi ngingo yoba ihejeje gufatwa na Colonel Floribert Biyereke. Hari byinshi rero twabatunganije kuri ba Barundi 10 b'umugwi nserukiragihugu baturutse mu mahiganwa y'igikombe c'isi. Ikinyamakuru co mu Bubiligi ca www.dhnet.be camenyesheje ko iyo miyabaga 10 y'umugwi nserukiragihugu wa handball yatoroka iri mu mahiganwa y'igikombe c'isi yose y'abatarenza imyaka 19 ariko ibera muri Croatia isavye ubuhungiro mu gihugu c'Ububiligi. Biruko ico kinyamakuru camenyesheje yuko abo bakinyi bose uko ari 10 bafise uburenganzira bwo kuronka ubuhungiro muri ico gihugu, kumva zuko bose bagifatwa nk'abana kuko atawufise imyaka 18 arimwo. Mu ntara ya Kayanza bamwe mu banyagihugu baba mu bigwati vy'abateshejwe izabo muri komine Rango bavuga ko ubukene butuma badashobora kwiyubakira inzu ku mitumba bahunze bava kwa hamwe n'imfashanyo y'ibisakazo idakwiye biri mu bituma hari abifuza gutaha ntibikunde. Muzanteri wa komine Rango akemeza ayo makuru ni Deusi baho kubgayo, ariko asaba abifuza guhunguka badashobora kwiyubakira amazu ko boza baritura intwaro kugira ngo bafashwe mu bishoboka. Naho kijanye nuko bahabwa amabati canke make menyesha ko ku abadandaza kudodora babandanya kudodora hirya no hino kugira barabe ko hoboneka abandi bagira neza boza baraseheriza ayo leta igenera wifuje gutaha. Mu ntara ya Rumonge urongoye izone Kizuka ya komine Rumonge ari mu mirimo y'igipolisi co mu Rumonge kuva kuri uyu w'Imana yagirizwa ko yazimije imifuko 2 y'isukari yari igenewe abanyagihugu bo muri iyo zone. Yasanze yo abandi bantu 4 bari baraye bafashwe bagirizwa kunyuruza gutanga nabi isukari, muri abo harimwo abadandaza batatu bivugwa ko banyurujwe imifuko 3. Undi rumwe warongoye umutumba Kanyenkoko yagirizwa gutanga nabi isukari. Mu nyuma y'imyidogo ya bamwe mu banyagihugu bo muri komine Rumonge ko isukari yabagenewe batayironka ikwiye, mu nama buramatari yagirishije kuri uyu wa mbere hafashwe ingingo zitandukanye. Muri zo harimwo ko urangura canke uraguza isukari abwirizwa kwitanga hisunzwe urutonde rwemejwe na musitanteri hamwe n'igitabo c'ingene yagurishijwe kuwuyitanga ku kiro kimwe. Niyo yindi nkuru rero nayo yari igezweho. Hari n'ibindi bitandukanye vyoba vyagiye biragarukwa ko n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Muri vyo rero harimwo ko birabana na rusansuma aruko uburyo bw'ibikorwa vya rusansuma muri ko burutangwa na leta ahanini. Biro bijejwe rusansuma yimirije ni BCR bisaba ko agahembo gahabwa bariko bakora ibikorwa vya rusansuma ko kongerezwa kuko kadakwiye gikora. Ndayishimiye arongoye ivyo biro akavuga kandi ko n'abakozi bo mu biro arongoye bakwiye kongerezwa kuko abahari badakwiye. Mushikiranganje wa mbere yari nawe ajejwe mu rw'igihugu jejwe rusansuma CNR hamagarira abajejwe ivyo bikorwa kudashira imbere amafaranga ahubwo gukora neza y'igihugu. Reverien ko buca gasigura ko rusansuma iriko irategurwa hatabafasha Burundi butanze uburyo bwo kwifasha biri mu vyatumye ibikorwa abicerwa. Muza ko leta iriko iratanga ubwo buryo imiraridi 44 akaba arizo maze guha ibiro bijejwe rusansuma. Bigari ibikorwa vya rusansuma bizotwara uburyo burenga imiraridi 80
basoma y'abanyagihugu buraro uburimyi n'ubworozi kabitegekanijwe kwezi kw'umunwani kuza umwaka w'ibihumbi 2024. Ivuriro rya Muhanga ya kabiri ryagirizwa kutakira neza abaryitura ni mu ntara ya Kayanza. Abarwayi bitura iryo vuriro ritoya rya Muhanga ya kabiri muri komine Muhanga intara ya Kayanza baridoga ko batakirwa neza iyo bagiye kuhivuriza, bakemeza ko bamara umwanya munini bataronka uwubakira. Uwurongoye iryo vuriro ntakana ko bihora bishika abagwayi bakakirwa batevye, basigura ko ubukene bw'abakozi ari bwo bwoba butumwa ibikorwa vyaho bihungabana, gasaba leta kongereza abakozi muri iryo vuriro. Nico kindi rero cari kigezweho twababwiye vyo rabana no mu Rumonge aho abadandaza 8 bakuwe ku rutonde rw'abadandaza isukari. Abadandaza bakora isukari mu ihinguro Sosumo bakuwe na buramatari w'intara ya Rumonge mu nama irishije mu gatondo ko kuri uyu wa kane uheze. Bamwe mu bagirizwa rero kutitaba inama yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu mu ndwi iheze i Gitega, bandi bakoze amakosa mu itangwa ry'isukari. Hari n'ababisabiye ko bakurwa ku rutonde kuko bakora bahomba. Abadandaza 10 sigaye basaba Sosumo gushira depo yayo mu Rumonge, basaba kandi leta kubarengereza ko amahera ku giciro kugira ntibakore bahomba nk'uko babikora ku gitoro. Barundi rero batangazwa nuko amanota y'ibanze batarayahabwa. N'abakoze ikibazo c'ubwigisha muri komine Mukaza bataramenyeshwa amanota y'ibanze, bakavuga ko bategerezwa kuba barayamenyeshejwe kuva ejo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2 z'ukw'icenda, bagaca bakora n'akaryo ko gusuzuma yuko bakosowe neza gushika kuri uyu w'Imana itariki ya 3 ukwezi kw'icenda, ariko gushika ubu amanota yabo ntaramenyekana. Bashaka kuba bigisha bakoze ico kibazo bibaza igituma mu gihe mu bundi buyobozi bw'indero bakomene mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi bayaronkejwe kuva ejo ku wa gatandatu nk'uko vyari bitegekanijwe, kavuga ko ikiringo co gusuzuma ko bakosowe neza bihera no musi, bakibaza nimba hazokongera ikiringo co gusuzuma ko bakosowe neza, ndetse bakagira amakenga yuko hoba hariho haraba ubusuma mu kwandika amanota. Bagiye kubaza rero bamenyesheje yuko abakozi basanze ku biro vy'ubuyobozi bw'indero muri kigo ca Stella Matutina babishura kuva ejo ku munsi wa gatandatu yuko ata muyaga nkuba uhari, nico gituma batashoboye kwandika amanota ngo bayamanike. Ibintu rero biri ko mu gihe ikibazo co gucagura abigisha catanguye mu buyobozi bw'indero bw'amakomine mu gihugu cose ku wa gatatu igenekerezo rya Damukiza z'ukumunani 2023. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cane ko mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza. Ndagusabira kugira rero kugira ntuze gucikwa n'ibindi bitandukanye twabateguriye muza gukurikira masaha ari imbere. Vyone kuri subscribe canke sabone ni utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe. Imana ibahezagire.